Menya abakozi b'Imana bazanye ikanguro n'impinduka nziza kandi zikomeye mu bihugu vyabo no kuri iyi si. Mu nkundire mvuge bino kugira ngo ushobore gukurikirana ibiganiro bica muri Ndiho Gospel TV, fyonda subscribe hama no kugakengeri uwa mbere kuronka bino biganiro. Burya abantu bashobora kwirengagiza amateka cangwe kuyasuzugura, ariko ntawoshobora kuyazibangana cangwa ngo ayahindure. Ico wokora ahubwo wokora amateka meza. Muri iyi si turimwo hari abantu bagiye bakora amateka meza adashobora kuzibagirana, kandi yabaye urwibutso rukomeye ku ruvyaro rwakurikiyeho. Muri aka karere hari abakozi b'Imana benshi bagiye bazana impinduka nziza kandi zikomeye mu bantu biciye mu nzira y'ikanguro n'inyigisho bagiye bigisha mu bantu, bikabaviramwo impinduka nziza kandi zikomeye. Ariko uyu munsi dutangirana na nyakwigendera Pasteur David Ndaruhutse. Nyakwigendera Pasteur David Ndaruhutse ni muntu ki? David Ndaruhutse yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatanu, avukira i Gahini mu karere ka Yakonza, akaba mwene Rubagumya Isaya na Esther Nyirangore. Uyu Rubagumya se wa Davidi akaba yari umupasiteri, akaba yarishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'icenda, ubwo Davidi yarafise imyaka 4. Amashure yize, Davidi yaje gukurira mu buhunzi mu gihugu ca Uganda, ari naho yigiye amashure yiwe, abandanya n'ayisumbuye Nyakasura High School, ari naho yaje gukirizwa atangura gukorera Imana. University yaje kuyigira muri Makerere University, aho yabarizwa mw'itsinda ry'abanyeshure bakijijwe muri za kaminuza abitwa Jibu Groupe Biblique Universitaire. Muri iri shure akaba yarahakuye impamyabushobozi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri. Nyuma yaho kurangiza muri Makerere University, David Ndaruhutse akaba yarabandanije no mu Bwongereza ahitwa Roffey Place. Umuryango David Ndaruhutse yaje kubakana na Ruth Uwayezu, bavyarana abana 5, muri bo hakaba harimwo Peter, Sarah, Joshua na Esther Mbabazi, wabaye umukobwa wa mbere w'umunyarwandakazi yabashije kuba umupilote, ndetse hakaba na Peace Kwizera Ndaruhutse uherutse kuba umuhisi wa mbere wa Miss Rwanda mu 2016. David muvugabutumwa. David Ndaruhutse yaje kuba mu Burundi gukomereza y'ubuzima, ndetse azi no kugirwa umunyamabanga wa diocese y'Abangirikani mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yaho yaje gutanguza ministeri y'ikanguro muri Afrika, Found Africa Revival Ministries, aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda ahitwa Nyakarago mu Burundi, ndetse no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri atanguza ingoro ya Église Vivante de Jésus Christ, the Living Church of Jesus Christ. Iri ngoro ryaje guhuriramwo abahambaye batandukanye, harimwo Apotre Apollinaire Habonimana uwashoboye kugera ahageze ubu. Byagizwe nk'uruhara rukomeye David Ndaruhutse, kuko ari we wamufashije mu nzira y'agakiza no gusobanukirwa ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe, akanamufasha no mu muhamagaro wiwe kugeza yitavye Imana. Bimwe mu bikorwa vyiwe bitandukanye, David yubatse insengero zitandukanye, ibitaro vya Jabe, ndetse yubaka n'ishure yibaza. Yatangije ishure rya Bibiliya, ndetse yubaka n'ikigo gifasha abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe i Nyakarago mu gihugu c'u Burundi. Yavuga ijambo ry'Imana mu bushobozi, kandi rigaherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza birimwo gukiza abagwayi n'abarushe mu mitima. Aho ni mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu, ministeri yiwe ikaba yaraje kubandanyirizwa mu gihugu ciwe c'u Rwanda, ndetse ashinga ayandi mashami mu bihugu nka Congo, Uganda, ndetse na Senegal.
Urupfu rwiwe David Ndaruhutse yaje kwitaba Imana mu mpanuka y'indege ku itariki y'icenda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi, aho yaragiye muri Kongo Imenembwe mu giteramo cagomba guhabera. Akaba yari kumwe n'abandi bakozi b'Imana 21 batandukanye, harimwo n'abagabo babiri b'Abisirayeli, umwe yitwa Noa uwundi Boaz. David Ndaruhutse ndetse n'abagenzi biwe bafatwa nk'igitambo gikomeye mu iterambere ry'Imurenge, aho bagereranywa na Stefano batewe amabuye nk'uko vyanditswe muri Bibiliya. Naho uyu mukozi w'Imana yitavye Imana, umubiri wiwe ukaba utagihari, ntiyapfuye kuko yerekwa intango Imana yashinze mu buzima bwiwe, bikomeje gukorera mu mitima y'abakiriye amajambo yiwe y'ubuzima. Uwashikirije inkuru akaba ari jewe Patient Matene muri Ndiho Gospel TV. Utaha tuzokomeza tubagezaho n'abandi